urumva bashaka kwandika nk'ikintu nyene uri kuraponda nk'umustar kanaka urumva anashaza gutuka iki niki ngo ngurimbwa ngo byo nugira ngo wapi urumva wewe objectif warufise yari iyo kugerageza nyene kubaryohera urumva ariko wowe wayifashe kutariko cyane navuga ati rero abantu ibintu tuba tiko turandika ntimubishire mu busiyanye urumva iyo ari blague ntanzigo tuba twarushyizemo baza nk'umuntu yabonye ibihejeje kuba kuri debene agaca abona après ijya voilà urumva rero umuntu agerageza gukorera je ndakunda habe nk'ikintu nyene gikaze nyene kigo kirashusha imbuga urumva nk'akarora nyimba ari nka insolite yabaye canke shori mukuba hajya ni sawa turatuma agira inspiration gukora tumizi tufatira hajya nyene we peut-être ko ushobora kuba warabaye ndetse n'umukobwa yitwa Gaga canke Kate nshaka kuvuga ati ngo ufise umu ex yitwa Ange canke Keke Grace abo bantu batatu mu bisanzwe jewe nkuko yavuze akora ibintu biri update habaye insolite kanaka arayikora rero nimba nkuzi kuri Ange mu nyumve neza ndakunda ngire visibility ndakunda kwiyerekana jewe urumva Ange n'umuntu nubwo twara kuri barabara ntiwoshika hariya hepfo utarabona umuntu yitwa Ange abantu banje ni benshi cyane mu gihugu banje wowe ufise abanje abagenzi banje nka 10 ni benshi rero nkunze kuri Ange ubura gatoro kahamagara Ange ngurabe uri gikuri urumva Grace ngo nagaga kenshi ndakunda ngume nibona kuri status benzi zanje mbona ndazibona kuri status cyane muri ubwo buryo nkoze mimsi nkizo ndakunda kuronka visibility nyinshi nkunze nka Ange umukobwa ajya cyane ashobora kujya ikiro cy'akabenzi ni Ange urumva yini kuri 11 ya muri commentaire sanga bahamagaye batagiye numva Ange ngurabe nyene ivyo nyene bo kandi ikindi kintu mutari muzi manyanga kwegira ubuganga Mugaye Jack ikintu kintera amakenga sinumva umugwaza uza kwivuza kwa Dr Manyanga Go vrem ba musanzwe mu kazi imisi yose twama twiseriye nubona ko ndiseri abantu barabibaza yuko ndi umusazi ariko urukuranda abazajanje ubona yuko ndiseriye cyane gusa gahunda nyene iyo igeze nuko twenga amenyo yose mugabe musanzwe yo mborewe niho ngira ntasara nibidaje ndabena byumye Hello guys bakunzi ba PITV ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mu biherereye comme d'habitude muri kumwe na Marie Grace Dere mitera Gaga la belle la grande queen pour toujours nko mubona rero guys tukaba twagarutse mu kiganiro twabategurira uyu munsi hano muri kumwe n'aba invité badasanzwe ndababwiye guys no mustafitiye abashitsi badasanzwe vraiment bamwe barabazi mu bikorwa bigiye bitandukanye bagenda bakora ariko uyu munsi twaba twashimye kubaganiriza rero turabakiriye kuri PITV murakoze cyane burashobora kwipresenta abafans bacu abakunzi ba PITV dutangurire hariya nyacanye nga dutangura gauche sawa bon nitwa Christian mazina yanje nahawe n'abavyeyi hama kuge nijya kazi cyane uratubwira amazina yose kugira batumenye kuri Facebook sanzwe nkorera kuri Facebook cyane bijanye n'ama memes ndi mu memea kuri Facebook amazina yanje no kuri Instagram hose banyita Manyanga niryo zina nkoresha ku mbuga zanje za Facebook nkora mu bijanye na memes nabivuze ego okay namwe nanje amazina nawe n'abavyeyi ni Iradukunda Shalom hama nanje nkaba ndumumemera imbuga nkoresha ndakoresha Facebook Twitter na Instagram hama hose nkaba nitwa CHAZEL okay mu majambo make iryo rya CHAZEL nakantu ni izina ry'umwuga iryo ni izina ry'umwuga siryo n'abavyeyi niryo nyene je nirondereye ego bon tumenyereye abantu benshi cyane barabazi
ku bikorwa bisanzwe bitandukanye mugenda mukora mu bikorwa vya misi yose mukaba muri abamemeur. D'abord iyo tuvuze umumemeur tuba dushatse kuvuga iki? Bon, memeur urumva kivuye muri memes kujya bavuga musique musicien. Urumva memeur urumva ni ijambo riva muri memes. Urumva mu Gifaransa ni memes, mu Congereza ni memes. Memeur rero ni Gifaransa ni hama mu Congereza naco bavuga meme lord. Mu Kirundi je nubwo ndabikora. Mu Kirundi ngira n'abantu bandi kutuntu dutwenza. kubera ntitwavuga ngo abantu ngo bakina utuntu dutwenza kubera twe turandika. Ego. N'abantu bandika utuntu dutwenza. Mu bisanzwe iyo ndamwunganira hari abantu bake baradufata nk'aba kigingi ba mutima urabona. Rero twebwe dukora novuga ko dukora theory. Ko theory tuyikora mu kwandika gusa. Ntushaka kuja imbere twipresente tugire nka bijya kiginge gira canke mutima urumva. Benshi barakunda kuvuga ati ngo uzona bamwandikisha zera hora bimbwira canke bakanyandikira ngo turagutumiye muri show kanaka ngo uzoze kudutwenza. Rero imisanzwe ntibisi. Abantu babimenye yuko bidasa biratandukanye. Hariho novuga ati nka kujya bavuga ati hari umuntu azi kwandika music akandikira umuntu. Kujya bavuga ati ngo hari umuntu yandikiye Fizo ijya ntuzeye njya Superman. Ugasanga ntazi kuririmba arazi kwandika ariko atazi kuririmba. Aho ugasanga n'undi muntu azi kuririmba ariko atazi kwandika. Nuko rero umumemeur tumugerera nk'ujya mu muntu yandika indirimbo mugabo udashobora kuja kuririmba kubera twe turandika hakaba n'abandi bazi kwactinga bagakuriye. Bon, hari abamemeur benshi bagiye batandukanye ariko CHAZEL na MANYANGA akaba ari abamemeur bo novuga ngo bubatse izina canke bafise ahandi hantu bageze bafise aba followers benshi bafise ama views menshi ndetse ama page yabo yagiye aduga cyane gose. Mbega CHAZEL na MANYANGA nirihe banga boba barakoresheje kuko hariho n'abandi bamemeur benshi bagiye babikora mugabo batigeze bagera nko ku rwego mwebwe mugezeko. Babitanguye ryari bavyimviriye gute? Je ku bwanje nabitanguye muri 2020 hari muri December. Wewe watanguye muri 2020 mu December ko natanguye. Hama ari kindi uvuze ati ngo nirihe banga twakoresheje mu bisanzwe novuga ati tabanga sibanga ariko ahubwo ngira namahirwe nyene ashobora kugusekera ugafata birashibwa sanga nyene Imana nyene irabikoze bivanye ni kandi biravana n'ibikorwa kuntu ukora urumva ukora cyane nka CHAZEL ngira murabibona umuntu akora ningena naryama ngo ntaryama mu gatondo gose ariko ari wundi muntu usanga ari umumemeur ugasanga guhera nko nk'isomeye na postinze rimwe kabiri gusa ugasanga ugiye kuri page ugasanga ariko poste zibiri cyumvira none ari ku kazi kweli ariko CHAZEL canke jewe nituko turiyemera ariko urashobora kubona ukabona yuko hari ibikorwa ugiye kuri page ugiye kuyivisitako ukabona yuko hari ibikorwa nivyo niryo bangano uvuga ati twakoresheje kugira umwete gusa mu kazi. Ukazubona rero CHAZEL sivyo aricariye hano aratekanye ukazubona ariyumviriye kuvuga ti ku bantu bamwe agafata nk'agafoto kanaka agacavuga ati abakobwa rero baza baracoresha abahungu murabe mwikebuke. Biba bigenze gute kugira CHAZEL agire ico ciyumviro co gukomanta nk'ifoto kanaka? Bon, je kwanza ahanini kuma memes je ngunda gukora ahanini sinkunda gukorera ku foto. Donc nkabona ifoto nkavuga ati ibi bimeze ukuntu kurungu. Je premier kugira ngo kungene nkora ama memes ahanini atangura kuza ide. Urumva tangura kuza ide amanto ide ncamuga ati none ifoto bijanye ni ide ni yahe. Urumva ahanini je niko nkora. Ariko MANYANGA nawe ahafise aho ari fort sana. Arabona ifoto directement ide gacitse. Hama nanje atangura kuza ide hama nkarondera ifoto. Urumva naho bigeze. Aha kuri yo kabarumbwiye nibazana ko coka ishuru rya. Arashaka kutubwira MANYANGA. Kaya. Bon, kugira ngo wewe MANYANGA bishike, sivyo? Urabonye ifoto fate
ubonye nk'umuntu ari muri position kanaka ukabona dufate nk'umuntu niba ameze uko ukashobora ati bora ni enjoy nyene ukashobora ati biratanye biba bigenze gute bigenda gute byumvira gute Bon mu bisanzwe jewe sinovuga ati ngo navyumvira uko canke kuriya ahubwo ni novuga ati ni ngabirano ushobora kubona ifoto nk'umuntu akubise amagendera nkayirongera kakayide siko urumva nico gituma nakubwiye ati abameme dukora gutandukanye nakubwiye ati hari abaposta mu ndwi n'abandi baposta mu ndwi zibiri n'abandi baposta ku munsi urumva rero arufu uronka idizi n'undi akaronkizi iyi ugasanga ari fo kuri iki n'undi ari fo kuri iki rero ko CHAZEL abwiye ati yavuze ati ndonka ide imbere yuko ngira iki je ndonka ide hama nkarondera ifoto bijanye niyo ide mba naronse jewe nanje ukuntu meze ifoto niyo ndonkera ko ide bivanye n'ukuntu dufate nk'umuntu ari karatwenga ati iyi foto iyi rero nkera ko ide ya ku ma memes mwakoze sometimes hari igihe usanga nyene amakomantere ameze ukuntu dufate ukavuga ati we manyanga wewe ibi nibi we CHAZEL nawe ibi nibi mbega iyo bishitse kuko urumva si kenshi umuntu mu kazi yamaronka abantu bamwankoraje hari n'igihe bishika ugasanga hariho amakomantere adekoraje umuntu iyo bishitse nka CHAZEL canke manyanga ntihora bishika akumva umengo arabaye destabilize ku buryo ataza gusubira kwandika indi memes bon je kuri ico onye cambe na mbere tugeze kumenya kwanza ivyo urimo urumva ugakunda n'ibintu urimo kwasi ivyo ntibishikira twe twenyene biyashikira n'abandi bantu nta kintu umuntu yokora nkiryohera abantu bose urumva uragira ikintu ugasanga bagikunze n'abandi bacanze rero ukeneye gukora ikintu uvuga ati je ntegeza kugikora urumva uri focused ku kintu ntibita ku makomantere urumva ego ashobora guposta akamimi ugasanga hari nk'umuntu kakozeko cyangwa ugasanga ibintu wavuze nyene ewana wavuze ibintu vyiwiwe neza ucaza muri komantere akagutuka rero wewe wikoreye ivanye na ide wironkeye kandi objectif yawe ukiba ukeneye gutwenza abantu urumva ntanzigo babishizemo bagaga mu bisanzwe ego bro urumva mu bisanzwe jewe ivyo waruvuze ati umuntu mu kazi imisi yose umuntu arahura n'ingorane mugasino mbe tukiteye ko arakazi ega tujite ko arakazi na kazi nyene muwe nitwovuga amabanga yacu yose nga uravyumva gusa je namaze guhura n'ingorane y'inzo bavuze ugasanga kera nkitangura nahatse gucika intege nabona abantu muri commentaire kandi nabazo kubona ikiganiro ndazi barabona aba commentaire cyane ngira mu mamere batuka yari jeyo Kwese nibwiyerekana visage abantu batari banzi benshi bari bazi ngo ndumukordonier canke ndopora umusenyi mwibarabara bavuga ati n'umuvoyi bavuga ati n'umuvoyi anyura umugi gwinshi ndivyibuka musishira ko foto ya umuseni nagize anniversaire ahubwo warigeze kwipostinga hari ku mahomize wawe waronse irya foto ye je naho natangiye kubonera wanashira abantu nzenya commentaire gishi ngo ni manyanga uri manyanga ngo twe tuzi ngo umuntu w'umukordonier ngo asha ngo bwamwe ni guriga bameme ni biga ariko niko we musanzwe abamemere bose nta mumeme ndibaza ati ga university asha bose bariga kwe nta mumeme aho numwe akiri muri humanity urumva bonne na hataye twese twiga university mugabo nka ramwaki gusoboye bose barahejeje humanity abatiga university nyene bakinyi mugabo arabikora urambabara abantu batize kubera oya nitwe turavuga ngo abameme bose ko abameme basigaye ari benshi ndiko mvuga muri trust team y'abameme 11 yitwa Brindan Mimlot urumva nibo ndiko ndavuga base abo twakoranye kuva kera twamvuze ngo abameme ubunyo sino n'abama ni benshi cyane ko mvuga rero abo turi kumwe muri team n'abameme 11 sinzi nawe ko bavuga hariho Manyanga jewe bahe ngo dutwenge hamwe Ngara, Karaba, Classic for real. Ivyo ntibindaba ntaho nibagiye. Tonton Noir mu diaspora wacu. N'indi. Mahinduka na Jospin. Jospin. Nibaza ko arawo nyene bakwiye 11. Bon, hari igihe bishika dufate c'est vrai muri generation tashiba biyumvira ko ikintu coroshe cyane ari kwicara muri bureau ari gukora kandi kazi gasesutse mugabo
mwebwe mukaba mwarahisemo gukora uno mwuga wo kwandika ama memes bega murabona ko harimo akarusho kuko hari igihe umuntu ashaka kuja nko kuri page yanyu ugasanga muriko muramamaza nk'ikintu nk'akarorero hariho abantu batari bazi kijaja ndanje ndamuzi kijaja uko nyene kijaja ari patisserie ngabo kuvaho umuntu agiye abonera nk'utumemes tuvuga ati wewe utarajya gato ibiki n'ibiki ugasanga vraiment abantu nyene baragiye kugira ante kumuteza imbere nibaza ko hari naho hantu hambere yatanguriye kumenyekana cyane none bigenda gute canke murabona ko hari akarusho ko kuba mubikora Bonje kwanza nk'iki bitangura sinabikunze vuga ati ni ibintu bambe sinayifata nk'akazi basi navuga ati kwana byari ibintu nkunda navuga ati reka nkore hama ndatwenza bamwe niko aje naho ndabigira avuga yuko ngira page naho ndabigira nk'ikiri kwishuri nabitanguye muri nigiye muri terminal no dukora nyene ndatunika muri groupe y'abanyeshuri twigana nkabona badukunze ngeze ishoye none ncavuga ati kangire page hama nyene nagure nyene mvuga ati ibintu byanje bigere kure numva kayise nefata nk'akazi ko kwiryohera ariko ubunye biko biraza buke urumva nk'akarorero kijaja numva kijaja ko yamenyekanye kwera amemewe hanini kandi turamushimira no muntu wa mbere yashoye basi kwereka abantu yuko hari ico dushoboye dushobora kugira publicité ubunye n'abantu bakengera baba batazi kijaja muri gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara abantu muzi wanashima urumva yakawushaka inyuma ya kijaja abandi banage batwizera nyene nk'akarorero twakoranye na Dream House na Robiarake na Planet Company umva ko ibintu biko biraza kaye twafata nko kwiryohera ariko ubunye nyene ko biraza nyene bukiye kamwe abantu ko batangura kutwizera sizi namwe murabona ku mapage yacu ko tugira ama publicité turabibona kenshi ko mugenda mugira ama publicité mwamamaza ibintu amazi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mbega akabazo gato kamatsiko Manyanga na CHAZEL ni team bakorana nka team canke umwe wese arikorana ku ruhande kweki kwanza umbajije kibazo ni ikibazo c'amatsiko kubera kenshi Manyanga na CHAZEL ni ibintu byabo bigenda biri parallel ukuntu mbona umengo n'abantu ahanini cyane baba bahurira ku tuntu twinshi ukuntu mu bisanzwe rikani ishure kiya cambe yacishuye kandi ishure kuri kivuze CHAZEL n'umugenzi wanje cyane mu memea nabahe n'umugenzi wanje n'abandi ku gusa CHAZEL kenshi turamana abakure mu bisanzwe abakure yo ngari kuturamana umugenzi hamana uvuga ati turi muri team imwe muga turi muri team y'abantu 12 yitwa BM turi mugana umugenzi kuya kunsanga nyene ufise abagenzi 10 ariko ugasanga ufise umugenzi umwe nihe vision mufise iyo muri ko muriraba mubona mwageze hehe kuko ndashaka kuvuga ati jewe no musi ndiko nkora kino kintu kubera uyu munsi ariko ejo ndibona ndi hano hantu ejo ndibona nageze hano hantu mbega mwebwe muri ko muriraba mwibona nk'abande mubona mwageze he selo n'umuga muri ko murakora muri datishure cyangwa CHAZEL datishure mwe muri mwese kuko ubu namaze kubona ko mwese murumva urumva twewe ukuntu dukora sinzi ko nawe nyinga yaza kwishura kwiwe je gikamuna ishuru kwiwanje uko ndabibona nkuko nyene uko vyari kera ubunye tariko biri jewe ngerageza gukora cyane kurusha uko nakoze ejo hahise no tishobora kuvuga ati ngo ejo ngo uzo bimeze ukuntu kwera ibintu byacu urumva uvuga ko atagaciro kanini birahabwa muri entertainment ngahanye mu Burundi abona umenga nyene ubuvoyu ubusazi kiniko yaragiye tunakora nk'ikintu cyo gukora nk'akantu ko guponda dufate nk'ubunye akora nk'umustar kanaka shokora kami mwerekereye ari uneza ba oya turi frako nyene CHAZEL byagenze gute reka mbanze meze kwishura kwanza ibyo turabwira ko hanyuma oya turabivuga jewe ngerageza gukora cyane kurusha kuna nakoze ejo hahise shishaka kuvuga ati ngo ejo ngo mu myaka iri imbere ngo mbona ibintu bimeze ukuntu wapi kubera n'undi aho ngeze siho narinde mu mwaka uheze rero ngerageza gukora cyane
ko uri wakoze ejo hahise ukuntu agerageza kwishura twebwe bon icyo nari kwishura yanuze nyinshi zire yacishuye ibyo nimba twararonse umuntu atwizera tukagira ama publicité kana kaduhembaya ejo turizeye yuko tuzohembwa ayarutajya bivanye n'ibikorwa tuko turakora turizeye yuko amabanki azoturondera amasosiyete kanaka akomeye shamugari y'amabanki amabanki ashobora kuturondera za Nigeria abamemere barabarondera biratandukanye gorara n'igihugu burimwo mani biragoye kweri gusa nyene yego no kwizera kuvuga ati imbere turabona ko ari heza ko nundi nta warazi yuko twarondewe na ntuze twakuranye na mantuze yose tumaze gukora ibintu byose ashana kwizera kandi bizogenda neza cyane bon muri make rero Chazel avuga ati abantu baza bara amaposte yiwe abantu bishika bakamyumvira ukundi kuntu bumve nyene ko Chazel atanziga bafitiye Chazel n'umwana mwiza nubwo bishika ugasanga ya postinze utundi tuntu nkuko waruheje kubivuga ugasanga bivanye n'amajambo wanditse ko akomonse kuri iyo post nta mutima muburimwo wewe ahubwo ububihawe nyene nkuko nyene mugabo nta kindi kintu kiba kivyihishije inyuma muri makata abo bantu vraiment bareke kugushavurira nyene si wewe bon ni ibintu rega bishikira bose mu kazi basi nk'akarorero hariho ujya mujama yo mukomeza imbega asa nka kiginga avuga nka kiginga yitwa gute Khawul yageze guponda Miss Burundi sinzi ko mu vyibuka Miss Burundi uyu mwaka nimbavuze ngo iki sinzi kiboro yavuze ariko aramuponda kuri ya show ya kiginga sama comedy ewana vyarababaje abantu benshi nyine baramutuka ngo iki niki ngo si vyiza kuvuga ngo mu misi ngo ujya ngo aserukira igihugu kiniki ariko wewe objectif aba ari yo gutwenza abantu ntanzigo yabishizemo ni nk'ibirere by'iwacu urumva bashaka kwandika nk'ikintu nyene uri kuraponda nk'umustar kanaka abantu gutuka ngo iki niki ngo urimbwa ngo ivyo nugira ngo wapi urumva wewe objectif wari ufise yari iyo kugerageza nyene kubaryohera urumva ariko wowe wayifashe kutariko cyane navuga ati rero abantu ibintu tuba turiko turandika ntimubishiremo ubusembye urumva iyo ari blague ntanzigo tuba twabishizemo ni juste kugira ngo dushobore kubaryohereza umunsi nawe uribaza nk'umuntu yabonye ibihejeje kuba kuri debene agaca abona après voilà urumva rero umuntu agerageza gukorera je ndakunda habe nk'ikintu nyene gikaze nyene kibe kirashusha imbuga urumva nk'akarora nyimba ari nka insolite yabaye canke shori mukuba hajya ni sawa turatuma agira inspiration yo gukora tumizi tufatira hajya nyene urumva umwana mubisheze ni muwaye yo kuryosha ni muwaye mugurumva ko sometimes nivyo byiza mu bisa igore bira besa nyiteza kuba besa ariko me urabitahura ni Chazel ni manyanga ni Chazel pour toujours izina maze kuryubaka nkuko urumva umuntu wese yumvise akainsolite nimba ari abakobwa bagufi nimba ari abahungu badafite ubwanwa birabura kandi bisanzwe ibyo ntibishiramo inzigo ibyo ntibishiramo inzigo kuko bishizemo inzigo usanga watuntuye ko ego ababishiramo inzigo ni mu gihe dufate ndayipostinze umugenzi arayishizeko aca donc arayikuye kuri page acashira kuri nuzenya kuri stat ari ukuntu bahamagarana ngo gaga vyevwa n'ibindi byinshi ngira gucokoza mu bisanzwe hajya nto bishiramo inzigo system bari kuko nawe ucugira screenshot tukagashira kuri nuzenya kuri stat ya ahubwo rero mu bisanzwe natwe bijya nivyo tuba dukeneye turonke visibility kuma status y'abantu baze baradukunda Chazel nivyo bintu nuvuga ngo biramuryohera cyane nasi ivyo byoshe n'icyo abakunda baza kubivuga muri commentaire kuko arakunda kubona abantu bitwa bakahase vraiment oya je ba grace sindabone ni manyanga kwe manyanga ni wabonera manyanga we peut-être ko ushobora kuba warabaye desi n'umukobwa yitwa Gaga canke Keke ashakunda kuvuga ati ngo ufise umu ex yitwa Ange canke Keke Grace muri abo bantu batatu mu bisanzwe jewe nkuko yavuze ati akora ibintu biri update habaye insolite kanaka arayikora rero nimba nkuzi kuri Ange mu nyumve neza ndakunda ngire visibility ndakunda kwiyerekana jewe urumva Ange n'umuntu nubwo twahara kuri barabara
ntiwoshika hariya hepfo utarabona umuntu witwa Ange. Abantu banje ni benshi cyane mu gihugu. Banje. Wowe ntufise abanje abagenzi banje nka cumi. Ni benshi. Rero ngo nzi kuri Ange ubora gatoro kahamagara Ange. Ange ngurabe uri gikuri. Urumva Grace nagaga. Kenshi ndakunda ngume nibona kuri status impunzi zanje. Mbo ndazibona kuri status. Cyane cyane muri ubwo buryo nkoze mimsi nkizo ndakunda kuronka visibility nyinshi nkunze nka Ange umukobwa ajya cyane ashobora kujya ikiro cy'akabenzi ni Ange kuri 11 ya muri commentaire nsanga bahamagaye batagiranye numva Ange ngurabe nyene ivyo nyene bo Shamugara rero wese nivyo kuri 11 haranditse amateka kwa n'umuntu w'ingozi usanga kuri 11 hazi mu Kamenge ataranahawe kaminsi ndagakoze amazina ya Ange Gaga nibo bantu ba mbere bajya ikiro cy'akabenzi nukuvuga ko nadutenda yo oranko ngaho onye muri commentaire ubibona ego Ange baze bitubwira muri commentaire abakunzi gusa abantu bitwa ba Grace Broba turi barebare nk'uri aba deja turareha kandi mwicaye ku ntebe urumva niko batwikishije bugufi muco uvuga ngo buri muremure bon turangiza tubashimira ku mwanya mwiza mwaduhaye mwakoze cyane kutwitaba abastar bacu nyene ndazi hari abantu benshi bari bashaka no kubabona nyene bahora babona Manyanga CHAZEL bakunzi ba PITV nizere ko muza kudushimira cyane kuko uyu munsi vraiment ibintu byashishikaye kuba top twabazaniye abantu mukunda abantu mwari mwifutse CHAZEL merci beaucoup kutwitaba nawe mwakoze cyane kutwizera mukaduhamagara mu kiganiro cyanyu kubera ine mugana natwe abantu turakeneranira urumva uyu munsi mwadukeneye turabitaba natwe je dushaka kubakenera mukatwitaho munagirwa n'uwundi rero merci beaucoup ndashimiye abakunzi ba PITV mwandanye mugira sabone ku YouTube channel yabo mwongera mubakurikirana n'undi musi twaguhamagaza twitaba cyane gose nawe niko bimeze Manya nuko nyene comme d'habitude yego amaratu turabashimiye kuko mwashoboye kutwizera tugaca kuri kamera zanyu turashimiye n'umukameraman abikora neza cyane gose turamwemera gose nejo nimwatwakura tuzoza teri inkuru bishobotse nanje wo journaliste no bushobora bakama nakatsi kandi ikindi kintu mutari muzi Manyanga kwegira ubuganga dokakora hano ubwa je ikintu kintera amakenga sinumva umugwaza uza kwivuza kwa Dr Manyanga Go vrem. Ba musanzwe mu kazi imisi yose twama twiseriye. Nubona ko ndiseri abantu barabibaza yuko ndi umusazi. Ariko urukuranda abazajanje ubona yuko ndiseriye. Uriseriye? Cyane. Gusa gahunda nyene iyo igeze nuko twenga amenyo yose. Mugabo musanzwe yo mborewe niho ngira. Nusara. Nibidaje ndabena. Byumye baguzi ba PITV turangize tubashimira ko mwabanye nacu mutibagira kugira like n'ama commentaire yanyu aba meza canke mabi yose tuba tuyakeneye kuko muravyumva ko nivyigera bitudekohaja turabakunda ciao ciao.